kubera nkuko wabivuze kirasambura ingo kirajyanisha abantu kirateye n'ubwoba iyo umuntu yumvise ngo ntazobyara canke abo byashikiye murabona ko ari abantu batanezerewe rero ni ikibazo gihambaye rero no bisigura gutya bwa mbere infertilité hariho amajambo abiri infertilité hamwe na sterilité n'amajambo asa n'ayahuriye ku kintu kimwe ni ukubura uruvyaro mugabo ijambo infertilité ni ukubura uruvyaro ariko bishingiye ku bintu bifise insiguro abantu bashobora gupima bakabona ingwara ibaho no kuvuga ibibazo bibaho hanyuma ugasanga vyatumye hatabaho uruvyaro ariko iyo bakoreje ijambo sterilité ni gihe kubura uruvyaro k'umuntu ari ibintu bidashobora kuvugwa ni vya bindi nyene ubuguma izo ntanga z'umugabo bita spermatozoide zirahingurwa zikama zihingurwa gushika imyaka yose azomara no kuvuga iyo ico gikorwa gitanguye muri iyo myaka hanyuma umubiri wiwe ugahingura imbuto zikwiye kandi zikomeye uwo mugabo cyangwa uwo muhungu ashobora kuba yovyara mu gihe habayeho guhura n'umukobwa cyangwa umukobwa muri icyo gikorwa cy'ihingurwa ry'intanga cyangwa imbuto spermatozoide kiba guhera muri iyo myaka navuze y'ubuyabaga Yaganawe TV. Ndabaramukije abakunzi ba Yaganawe TV nizera ko mumeze neza aho muri hose ndabaha nikaze mu kiganiro cacu reka ndamutse abari hano mu gihugu cacu ciza c'u Burundi abari mu micungararo yaho reka ndamutse abari mu Budage Amerique na Canada n'ahandi murumugisha kuri twebwe kandi turabashimira ko mwahisemo kudukurikirana mwahisemo gukurikirana Yaganawe TV tubaye ibintu bimeze neza ntitubasambura ahubwo turabubaka ndaba rero ikaze mu kiganiro cacu ikiganiro c'amagara y'abantu tumenye ko dukwiye kwitwara canke tumenye ingwara zimwe zimwe kugira ngo tubandanye tugira amagara meza rero uno munsi muri kumwe nandi na Merveille kumbona ngaha ndi kumwe kandi n'umuhinga mu vy'amagara y'abantu niwe tugomba tuganire kugira ngo dushobore kuronka umuco imbere yuko ndamuha ikaze banze nsabe wewe uri kurankurikirana uri mushasha gira subscribe kurangira ibiganiro byacu bizogende biragushikira uko tubirekuye ikibanza ciza canyu ni makomate aho mutubwira ingene mubona ibiganiro byacu mukatubwira aho dukwiye gukosora canke nibyo mushaka ko tubazanira gira partage mu gihe ikiganiro wagikunze kugira ngo cigishe n'abandi mu nkundiriro nakire umuhinga kugira ngo aze kutuganirira tumuha ikaze aramutse abakunzi bacu yongere anatwidondore karibu cyane ndabaramukije abari kwakurikirana ino televiziyo na mwebwe turi kumwe muri studio hanyuma nkuko yabivuze jewe ndi umuntu akurikirana nkora ubushakashatsi mu bijyanye n'iby'amagara y'abantu iby'ingaburo hamwe n'ubuvuzi bw'ibimera nkaba mfashanya n'abandi mu kubasugurira ibijyanye n'amagara ku ngwara ku bijyanye no gufungura kugira ngo bandanye tumererwa neza murakoze ego uno musi nashaka tugire duse n'abaganira ku kibazo ca infertilité canke ubugumba canke ukubura uruvyaro kuri bamwe bamwe nashaka kugira ngo muduhe umuco kuko turamaze kubona ko kenshi bisa n'ibisambura ingo ugasanga umugabo avyagiriza umugore nawe avyagiriza umugabo ugasanga ni ingorane twashaka rero tubasabe mubanze mudusigurire neza infertilité mutubwire n'ikibituma gituma umuntu aba infertile murakoze mwazanye ikibazo gihambaye cyo kuvuga ko ikibazo nibaza yuko benshi banatinya kubera nkuko babivuze kirasambura ingo kirajyanisha abantu kirateye n'ubwoba iyo umuntu yumvise ngo ntazobyara canke abo byashikiye murabona ko ari abantu batanezerewe rero ni ikibazo gihambaye rero no bisigura gutya bwa mbere infertilité hariho amajambo abiri infertilité hamwe na sterilité
n'amajambo asa n'ayahuriye ku kintu kimwe ni ukubura uruvyaro mugabo ijambo infertilité ni ukubura uruvyaro ariko bishingiye ku bintu bifise insiguro abantu bashobora gupima bakabona ingwara ibaho ni ukuvuga ibibazo bibaho hanyuma ugasanga vyatumye hatabaho uruvyaro ariko iyo bakoresheje ijambo sterilité ni igihe kubura uruvyaro k'umuntu ari ibintu bidashobora kuvugwa ni vya bindi nyene ubugumba totale atana kimwe bogufasha atana kimwe umuntu yokora kugira ngo ico kibazo gishoboye gukemuka abantu benshi usanga ibibazo bafise ari ico bita infertilité no kuvuga ni ibibazo byo kubura uruvyaro mugabo usanga bishingiye ku bintu bishobora kuba vyovurwa ariko usanga rimwe rimwe abantu batabimenye canke uburyo bw'abagoye canke batamenye ingene bivuza rero birashikira bose infertilité masculine ni ubugumba ku mugabo feminine ni ku mugore ni ukuvuga abantu bashobora kubana ugasanga ikibazo gifise umugabo cyangwa gifise umugore intambwe yo kubimenya ya mbere ni uko baja kwa muganga bakamenya ninde afise ico kibazo hanyuma n'igihe bataraja kwa muganga kumbure bakabona amezi ariko arahaca batararonka umudamu atarasama ntibakwiye gushwana canke ngo biyumvire ibindi bakwiye kumenya ko ari ibintu bibaho kandi ni ikibazo c'amagara nk'uko n'ibindi bibazo byose bishika mu buzima bwacu yego reka uno munsi rero tuganire uruhande rw'abagabo kuko nibaze ko abagore benshi babimenye ariko abagabo ariko usanga batabimenye kuko abagore bashobora kuvuga ati nibo dukunze kubibona ko cane ariko abagabo babandi nyine badashaka no kwemera ego reka tuvuge ku bijanye n'abagabo rero ko yafashije uruhande rw'abagabo mbega murakoze mbo igituma kugira nshire igituma reka manze mvuge ingene bigenda kugira umugabo ashobore kuvyara kuko tuza kubona impamvu zituma zishobora gutuma atavyara ni ukuvuga uko Imana yaremye umubiri w'umuhungu umuhungu ageze mu myaka y'ubuyabaga mu myaka ya 12 13 bayita puberté ubwonko bwiwe buca butangura gukora ibyo bita les hormones androgènes ni inkabuzo canke inkaburamubiri ziza gutuma habaho guhingurwa kw'intanga canke imbuto z'umugabo zizotuma haba hirondoka izo ntanga z'umugabo bita spermatozoide zirahingurwa zikama zihingurwa gushika imyaka yose azomara ni ukuvuga iyo icyo gikorwa gitanguye muri iyo myaka hanyuma umubiri wiwe ugahingura imbuto zikwiye kandi zikomeye uwo mugabo cyangwa uwo muhungu ashobora kuba yovyara mu gihe habayeho guhura n'umukobwa cyangwa umukobwa muri icyo gikorwa cy'ihingurwa ry'intanga cyangwa imbuto spermatozoide kiba guhera muri iyo myaka navuze y'ubuyabaga izo mbuto zihingurirwa mu bihimba bita testicule canke gonade hanyuma bigakorwa habayeho za nkaburamubiri nababwira zitangwa n'ubwonko nibwo butuma icyo gikorwa gikoreka hari inkaburamubiri zo mu bwoko bubiri iyo bita LH iyo bita FSH bashobora kuvyumva amajambo y'imfunyafunyo y'icongereza izo zisha ziza gutegeka canke gustimira uduhimba two mu matestikire bita tube seminifere tugaca duhingura iyindi nkaburamubiri bita testosterone iyo niza gutuma habaho icyo gikorwa cyo guhingurwa kw'imbuto bita la spermatogenese ni ukuvuga iki rero iyo umugabo adashoboye kubyara ni uko haba hari ibibazo bishika nka bitatu icya mbere ni uko imbuto zahinguwe zishobora kugira ingorane yo kuba nke zitakije urugero rusabwa babyita oligospermia icyo kibazo kirabiswe n'abagabo benshi cyane iyo ari zikeya zitari ku rugero rusabwa mu biharuro by'abaganga icyo gihe gusama inda k'umukenyezi wiwe biraza kugorana hari igihe umugabo agira ikibazo cy'uko imbuto zahinguwe zishobora guterwa n'imigera infection iyo rero hateye infection imbuto nyinshi zigapfa
n'icyo kibazo kirashobora gutuma habaho kudasama k'umugore wiwe. Ikindi kibazo gishobora kubaho ni n'ikibazo gikomeye nicyo bita azoospermie, ni igihe umubiri wiwe wagize ikibazo cy'ubumuga mvukanano utuma twaduhimba tudashobora guhingura imbuto. Ni ukuvuga iyo habayeho gusohora rujya ruzi rwera muri ejaculation, bapimye iyo bagize spermogramme cyangwa igipimo bagira abagabo bagasanga muri rujya ruzi rwera bita sperme nta rubuto na rumwe ruriyo, cyane nyimba ziriyo naho zose zarapfuye nibihumbwa nta na rumwe rushobora gufisa ubuzima, bavyita azoospermie. Hariho amoko menshi y'ibyo bita azoospermie, hariho amoko menshi y'ibyo bita oligospermie. Mugo muri rusange n'ibyo bibazo nta mbuto afise, umubiri ntuzikora cyangwa umubiri ukora zike zitari ku rugero rusabwa cyangwa zaratewe na infection ziragwara. Nibyo muri make, ariko rero hariho ibindi bituma byinshi bituma ibyo nabyo biba. Iyo birabandanya mu kiganiro. Yego ni gutera mubwira ko nico bibazo nagomba mbaze, usibye yuko aba ari dysfonction y'umubiri bega nta bindi bintu bihari bishobora gutuma. Yego murakoze. Ibishobora gutuma icyo kibazo kiba, icya mbere hariho igihe tugira ingorane tukavukana ibyo no kwita ubumuga ubunyantege, tukavuka umubiri wacu ufite ikibazo babyita, iyo turiko umubiri wacu uri uraremwaremwa tukiri abana mu nda ya mama, turashobora kugira hashobora kubaho anomaly ituma umubiri wacu wiyubaka mu buryo atari bwiza, tukavukana ikibazo cy'ikorana ry'umubiri, dysfonctionnement y'umubiri muri ibi canke ibindi. Hari igihe rero bishika umuhungu akavuka afite ikibazo cy'uko uduhimba uturemangingo tw'inkomoko bita selile souche dukora izo mbuto tuba muri bya bihimba bita testicule tudakora, ugasanga ni ikibazo yavukanye. Hanyuma uko azokura wakibaza ko akomeye, ubwo akazoza kubibona amaze kuba umugabo, amaze kubana n'umudame, kabona ntibigenda neza, agiye kwa muganga asanga kumbe icyo kibazo nicyo yari afise. Iyo nika ibaho y'abagabo benshi bafise iyo ngorane mvukanano bavutse bafise icyo kibazo cy'uko utwo duhimba tudakora, kandi washaka aba agira n'icyifuzo agakora amanga bubatse nk'uko bisabwa n'ibindi byose akabona bigenda neza, mugabo icyo kibazo akaba gifise. Iyo ni impamvu imwe uvuga ngo ni ikibazo mvukanano, ikibazo hereditaire. Birashobora no guhanahanwa mu muryango, ugasanga mu muryango hariho abantu benshi bagize icyo kibazo cyo kutabyara b'abagabo kubera icyo kibazo mvukanano. Hanyuma ikindi gishobora kubituma nicyo bita dérèglement hormonal. Dérèglement hormonal ni uguta urutonde kw'inkaburamubiri cyangwa inkabuzi. Nababwiye yuko ubwonko buratanga inkabuzi ziza gutegeka amatestikire kugira akore cya gikorwa. Iyo ugize ikibazo cy'uko inkaburamubiri yawe cyangwa urutonde rw'ukuntu inkaburamubiri zikora mu mubiri, ibyo bita systeme endocrine, habayemwo ikibazo, ni ukuvuga icyo gihe za nkabuzo ziza gutuma imbuto zivuka zikabaho zikagira ibyo nakwita maturité ntiziboneke, aho gusama birashobora kugorana. Icyo kibazo nacyo gishobora kuva ku zindi mpamvu nyinshi. Nk'akarorero, umuntu arashobora gukurira mu buzima bw'amastress n'amagorwa n'agahinda, ugasanga ubuzima bwiwe umwanya munini yabaye muri ibyo. Ubwonko bwe rero buraza kugira ikibazo cyo kudatanga za nkaburamubiri ku rugero rukwiye, kuko aha mu bwonko burya byose niho byukari. Abarundi bakunda kuvuga ngo byose ni mu mutwe. Uduhimba tubiri two mu bwonko dutanga izo nkabuzo, ako bita hypophyse nako bita hypothalamus, turatakaza ingufu, ntidushobore kugira ubushobozi bwo gukora neza mu gihe umuntu yama mu mastress n'agahinda. Hacabaho ibyo bita insuffisance hypothalamo-hypophysaire, niko babivuga mu mvugo y'ikiganga. Uwo muntu rero arashobora kugira icyo kibazo cy'uko uzosanga imbuto zihingurwa n'umubiri ari zike, ugasanga nta na mobilité canke umuvuduko ziteza kugendera ko ntawo kubera icyo kibazo cy'ubuzima yabaye mu gahinda kenshi. Ikindi kandi birashobora kuva ku bantu bakuze bihereza ibintu vyonona umubiri, amadroge, ibiyayuramutwe by'ubwoko butandukanye, amatabi, inzoga, ibi bintu byose ubona vyonona umubiri. Abasore bihereza ibyo cyane mu busore bwabo, bizokonona ikora ry'umubiri wabo, usange n'icyo kibazo kirabaye, arabuza uruvyaro kubera ibintu yagiye yihereza vyononye umubiri wiwe, bigatuma habaho kudakora neza k'umubiri, kudakora neza kw'inkaburamubiri n'ibindi. Ibindi bishobora kuvako
nk'igihe ugize ibibazo byo kurwara nk'izindi ndwara zikomeye nk'indwara y'amanera, indwara ya kanseri, indwara ya diyabete, indwara y'ivuduka ry'umurindi w'amaraso, izo ndwara zikaba chronique, zikaba indwara zigusinzikaje ku rwego rukomeye ukiri muto, birashobora konona ihingurwa ry'imbuto z'umubiri, ikonona ikora ry'inkaburamubiri, ugasanga biranse yuko ushobora kuronka urubyaro. Izo ni impamvu zishobora kubituma ufatanije rero ya mpamvu imvukanano ishobora guterwa n'uko twavutse dufite ikibazo mu buzima. Novuga ibyo muri bike, novuga ibyo muri make, mugabo harashobora kuba hariho n'ibindi. Murakoze. Yego cyane. Twashaka tubaze ico kibazo cy'ubugumba canke kubura urubyaro biboneka ku bantu bubatse, mbega nta bimenyetso bishobora kuboneka mu gihe umuntu ari umuyabaga canke akiri muto bimwereka neza yuko umubiri we utari kurakora neza, yuko ashobora kuba ari ngombwa? Yego bo ku muhungu ntibigwiriye, mugo hariho ibyo umuntu ashobora gufatirako iyo ariko arakura. Nababwiye ko ageze mu myaka y'ubuyabaga umubiri we ugatangura gukora za nkaburamubiri zituma iyo ushobora kubyara. No muri iyo myaka nyine haca habaho kwigaragaza ko ibi bintu byerekana yuko akuze. Développement des caractères sexuels secondaires masculines. Umuhungu araza guhindura ijwi ryiwe ritangore kumera nk'iry'umugabo. Taye iraza guhinduka, ubone ko ariko arava mu bwana yerekeza ku umuntu akuze. Muri ibyo bihe araza kugira umushatsi wo ku gihimba cy'irondoka bita toile de pubis. Muri icyo gihe aratangura kumva afise ibintu by'ubushake erection, murabyumva. Ibyo bintu biratangura kubaho muri we, ari nacyo cya gihe ababyeyi basabwa kurinda abana cyane. Nk'icyo gihe ubukubaganyi ni nacyo gihe bugwira, kuko muri we hariko haravuka ibintu byo kumva yuko imengo yohura n'undi badasangiye igitsina, kandi no kubyara byo bavyo. Nk'ubu rero nka kimwe mu bimenyetso bishobora kukwereka yuko muri kazoza ushobora kugira ikibazo, iyo ugeze muri iyo myaka y'ubuyabaga ugasanga umuhungu nk'ibyo byose navuze ibiriko biraba, canke ni wa wundi kuma mengo arahumirije, nta murare, aratinya abakobwa. Ibyo bintu munabivuze canke agiye n'ahantu bariko baraganira nko ku bintu bigiye no gukundana canke by'amabanga mpuzabitsina, arabitinya ku rwego rukomeye. Bo subukiriza ubwinshi kenshi, kandi sindero y'ikirundi kenshi urashobora no gusanga afise ikibazo muri we cy'uko umubiri utari kuratanga izo nkaburamubiri zimujyana mu bihe by'umuntu akuze. Hanyuma ikindi, iyo abandanije akura rero, umuhungu mu bisanzwe kenshi bakunda kubiraba mu gatondo. Ni mumaze ikiganiro kije n'ibintu by'irondoka, turabivuga gusa turakoresha imvugo mbabarira amatwi kugira bose bafashwe, ntagire umuntu abona umengo twabaye babandi bace barenze urugero mu mvugo. Kenshi arabyuka abona yuko igihimba ciwe gisa n'igihagaze, akumva yuko afise desire cyangwa ubushake. Ibyo bintu akabyibona ko kenshi mu bisanzwe na kera abaganga batarazi ubuhinga butaratera imbere, n'abasokuru barabirabira ko mukaraba ko umuhungu afise kazoza keza mu bijyanye n'iby'irondoro. Biracyaba ukuri, ibyo birashobora kukwereka ati jewe burya meze neza cyangwa ndafise ingorane. Hanyuma ikindi, iyo umuhungu ariko arakura akinjira nko mu bihe byo gukundana, akundanye n'umukobwa bariko bategura izobana, ugasanga umwanya bamarana wose nimba baganira cyangwa bateramanye icyumviro cyangwa ubushake bujyanye n'ibikorwa by'amabanga y'abubatse ntibimuzamo, nta erection agira. Arashobora kuba afite ikibazo cy'uko hormone ziwe zitariko zirafunctiona, na cyane cyane hormone ikomeye ituma habaho desire, niyo bita testosterone nayivuze. Iyo idahari usanga ibyoba byose ngira naho bokubwira ibiki cyangwa mwoneze bakurugero ngana gute, wewe atakiri kukiraba, ugasanga iyo mira nyine kwa kundi. Ibyo ni bimwe mu bintu bishobora gutuma umuhungu agira amakenga ati burya jewe simeze neza. Bamwe rero baca bakora ikosa bagaca bacanga ngo baje kwipima ariko bakomeye. Oye, ahubwo usanga umuhinga muganira kugira ibindi wokora. Murakoze. Ego hariyo abandi bahungu bitwara ariko ugasanga barakomeye, ariko bitwara nk'abantu.
reka bajya bo nta kibazo bitwara nk'abigeme ubusigura gato gute bamwe twita abapede usanga yambara nk'abakobwa akunda juste n'abahungu agakunda abahungu ijye ni anomalie psychologique ni ikibazo bafise mu bwenge mu ntekerezo ziwe gishobora kuba gitewe n'uko yavutse hari ibyo bita malformation congénitale ni kwa kundi umubiri wiyubaka tukiri mu nda ya mama ugasanga hari ikibazo yavukanye cyo kugira gukunda ibyo abandi badakunda kumva umengo kugira imico itandukanye n'iy'abandi nk'ibyo nyine ariko aravuga ibyo rero mbega kubiba naho biramubaho ku bijyanye n'ibyo by'irondoro oya biramubako mugabo urazi ikintu kiba kibituma hajya aba afise hormone z'igikobwa nyinshi muri we hariho hormone z'igikobwa estrogene na progesterone umuhungu uzobona agira utwo dukomporotema twinshi tw'igikobwa aba afise hormone nyinshi z'igikobwa muri we zigaca zituma umengo yo kwifata kujya nyine n'abakobwa birabashikira ugasanga muri byose yifata nk'umuhungu mbere utabimenye neza ukibaza n'umuhungu nawe n'abafise hormone z'igihungu nyinshi muri we abafise hormone testosterone nyinshi hari igihe agira ikibazo cy'uko amavere yiwe aho gutanga hormone nyinshi z'igikobwa estrogene ahubwo habayeho dysfonctionnement ovarienne amavere agakora hormone z'igihungu birabaho ugasanga rero cyagira comportement z'igihungu bijya mu bisanzwe sinavyiza kuko birashobora no kugukonduiza muri bya bintu by'abarizigiyene by'abasexuelle urabibona biza buhoro buhoro nicyo gituma umuhungu atanguye kudevelopa ibintu by'igikobwa bisaba yuko sosiyete imufasha ibyo bintu bigahinduka kuko psychologically birahinduka rero ibyo birashobora nabyo gutuma atovyara kubera yuko mu gihe ariko aragira imico myinshi y'igikobwa bisigura ngo hormone z'ikigabo muri we ziriko zitera zigabanuka aho haguze z'igikobwa kandi z'igikobwa biza gutuma haza kubaho spermatogenese ihingurwa ry'imbuto riraza kubantika pe biza kugenda neza kuko hormone zataye urutonde biri muri bya bindi navuga bya muzeye bya hormonal icyo kibazo kirambaye kumbure twokivuga ko byinshi mu kindi biganiro mugabo muri make no kuvuga watubwiye yuko hari amanivo menshi ya infertility mbega muri abo manivo yose nayahe ari bo amanivo yose cyangwa ubwoko bwose bwa infertilité barashobora kuba traité kiretse kimwe gusa kijya cy'uko umubiri wawe uba udakora urubuto na rumwe absence totale de spermatozoïde ni azoospermie ariko ivuye ku kudakora k'uduhimba bitanga imbuto rimwe navuga ibyo gushyikira isaha mu bushakashatsi maze gukora mu byigwa bimaze gushyirwa habona n'abahinga benshi sindabona ingene babitreta ariko hari igihe bishika ugasanga iyo azoospermie iririye no kuba amahormone adahari cyane hariho perturbation y'amahormone ugasanga hormone zari gutuma habaho ntuzeya production ya spermatozoide izatazihari ibyo birashobora kuba traité ku rugero runaka ariko bijya bindi byose birashobora kuba traité muri ico cyuko hariho absence totale de spermatozoide ivuye kuri dysfonctionnement canke utwo duserire tudakora bapfuye donatire ari kibazo wavukanye ibyo vraiment simwe n'ingene babitore ariko ibyo bindi birashobora kuba traité dufate nk'akarorero navuze nk'ibya infection ashobora kugira infection ugasanga amabacteria yatatse imbuto zapfuye zabaye ibimuga iyo bagize ibyo bita spermoculture bakabibona barabivura kandi iyindi chance hari ku bagabo ntibavukana stock y'imbuto nk'ujya kw'abagore bobo umubiri ukumukora izindi uvuga ngo iyo hari ibitagenda neza biroshe ko bikosoka kubera umubiri ukumukora rero izi sorte zose za infertilité zirashobora kuvura kiretse icyo kintu bita azoospermie kubura kw'imbuto kuba atana rumwe umubiri ukora bitewe no kuba turiya duhimba twarapfuye kuva mu buto bwawe nicyo novuga ego usibye kuja kwa muganga nta kindi kintu ushobora guhindura imibereho yawe icyo ni ikibazo cyiza cyane hari byinshi ushobora gukora nk'akarorero
umuntu afise nk'icyo kibazo cyangwa kwirinda yuko icyo kibazo cyoba gerageza ubeho ubuzima butarimo agahinda n'umubabaro no kwama mu maserese adahera ibyo bintu gerageza ubigabanye urugero rushoboka naho turi mu isi birakunda urugero runaka kuko niba mana serese n'agahinda nababwira bishobora kuba hanyuma hari ibyo bita prise en charge hygiéno-diététique ni kwihereza ingaburo ziza gukora nk'umuti mu gukemura ibibazo by'ibyo gwiza imfungurwa ziririshe zitunze indemamubiri z'agaciro ibyo bita protéines de valeur biologique izo nazo tubikora mu bimera byo mu bwoko bw'ibinyantete n'imise mvuze imise ni ibinyantete bifite amavuta ibiyoba grandolin amande noix de cajou ibyo bintu ababizi ni intete usanga zifite ibintu by'amavuta abandi babyita ibinyamavuta sesame ibyo binyantete biba bitunze protéines z'agaciro biba bitunze ibinure ibyo binyantete biba bitunze icyunyunyu bita zinc icyunyunyu bita zinc ni kimwe mu byunyunyu bifasha muri équilibre y'ibintu sexuelle y'ibintu reproductrice ku bagabo hanyuma gerageza muri alimentation yawe mu gufungura kwawe ukuremo ibintu byose biza kutwonona ari navuze inzoga alcool nyinshi yonona umubiri cyane hanyuma hari abantu banywa amatabi hari abantu banywa amakafe adateguye neza iyi kafe isanzwe mu isanzwe si nziza abantu bakunda kafe bakwiye kurondera kafe iteguye ku buhinga y'intungamagara kafe de caféine ziradandazwa cyane n'umuntu ashobora kuyitegurira mu buryo busanzwe yosanga bashobora kubimwigisha hanyuma gerageza mu buzima ugire urutonde rwo gukora kugira umwanya wo kuruhuka hari abantu bataruhuka no mu ijoro nasanzwe ijoro usanga ari kuri WhatsApp 11 yabyutse iri wariruka ubwo buzima butagira urutonde bizotuma n'ibyo bintu by'irondoka nyine usanga bitafashe urutonde neza kubera amahormone hanyuma kugira siporo imitsi ikuguruka neza amaraso agatembera neza ubwonko bukaba poze birafasha cyane hanyuma ikindi irinde ibintu by'imibonano mpuzabitsina itemewe kubera ko ubusambanyi abasore abana ibintu ntibabimenyeye irinde masturbation bimwe byo kwikinisha bijya n'ibibi iyo umuntu akuriye muri ubwo buzima yimenyereje ubwo buzima birashobora kumwonona ugasanga aragize n'ikibazo kijyanye n'ikirondo hanyuma nobwira n'abantu babeho basenga kubera Imana niyo nkuru muri byose yego murakoze cyane reka tubashimire cyane ku kiganiro cyiza dukoranye namwe n'umutuzo tuvuga kuri activity bijyanye n'abagabo kurikirazo turaba ku bagore nabo ingene bimeze kandi dushimire cyane turashimye nanjye igitero cyiza murabaye kandi twizere ko mukurikira uzosubira mu kabiri kindi kugira abantu benshi bavuye kubaho mu bintu batazi hari nk'ikintu kirabari ko baradukurikirana abakunzi bayagana TV neza babasha kutwebwe rero uza kudakoresha YouTube gusa dufise page ya Facebook Niyaganawe TV nyene genda mukurikirane hose twandikira commentaire no mukinye cyane parti igira kabiri kugira ngo tuze turazanira tunyarutse ariko twamaze Jakwibarutse hamwe nayaga nawe TV ubwenge ni wo mutima ubwenge ni wo